Yesu ahageze nagira ngo ndababwire ngo ibintu birahinduka. Yesu ahageze nagira ngo ndababwire abagwaye barakira. Nagira ngo ndabubwire kandi ngo Yesu ahageze impumyi zirahumuka, ibimuga biramuguruka, abacumbagira barasimba, abara bakene bahinduka batunzi. Ariko biravana n'ukuntu wamwakiriye, biravana n'umutima wamwakiranye. Iyo uja kwakira Yesu uritegura, kuko Bibiliya iratubwira neza ngo tubabera nk'uko nawe ari uwera. Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV, turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Turabashimiye cyane uko mushishikara gukurikirana ibiganiro byacu, tubibutsa kuboba ari rya mbere baje gukurikirana ibiganiro byacu ko bofyonda kuri subscribe kugira ngo mushishikare gukurikirana ibiganiro byacu. Kuri mikrofone muri kumwe na Nana, inyuma ya kamera turi kumwe na Alexandre. Hano muri studio yacu turi kumwe n'umutumire, twagira tumuhe ikaze turamutse yongere atwidondore. Abari kure n'abari hafi ndabaramukije amahoro y'Imana, mbipfuriza kuroranirwa muri byose na hose. Nkaba nitwa Jean Marie Kwizera, nkorera mu Nyakabiga ibikorwa by'Imana, ni barabara ry'icumi inimero 7, ishengero ni Eglise Genezaret International Power of God. Mwarahezagiwe n'Imana. Twumvise ko musenga, twagira mudutangurize n'isengesho muri kino kiganiro tugiye gutangura. Murakoze. Uhoraho Mana nyene ingabo, ndasenga umuntu wese agiye kumviriza rino jambo rigiraho rimukwiye naho rimushikanye. Uwiteka Imana nziza abo guhinduka ribahindure, ukuboko kwa kubane nabo kandi ugire neza nabo turi kumwe hano muri kino kiganiro. Ubuntu n'imbaraga zawe bibagaragareho ni mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye cyane ko mwahisemwo kutugendera muri studio y'ijambo ry'agakiza TV, kandi mwatubwiye yuko hari agakemanyi mwatuzaniye. Twagomba tubahe umwanya kugira ngo abariko baradukurikirana bumve ako gakemanyi mwitwaje. Nongeye kubaramutsa, nongera ndabaha ikaze mu ijambo ry'agakiza TV. Kuri uyu munsi twabazaniye ijambo ry'Imana. Ijambo nahaye teme ivuga ngo menya ukuri. Abantu benshi baragenda batazi ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu benshi baragenda hari ibintu babayemwo batazi iyo bija, batazi niyo biva. Kubera iki? Kutamenya ukuri kuva kuhoraho. Yesu ashimwe cyane. Ndiko ndabwira umuntu wese ariko aradukurikirana ngo aragomba kumenya ukuri bw'ubuzima bwiwe. Ushobora kuba ufise aho wavuye mugabo utazi intandaro wavuye ukuntu imeze. Ushobora kuba uri mu bintu ariko utazi ingene ivyo bintu wabishitsemwo. Nico gituma nahisemwo iyi teme kugira ngo ndakubwire ngo umenye ukuri. Ni ijambo ry'Imana tugiye gusangira, turisanga mu gitabo c'Abami, igitabo ca kabiri c'Abami, ni gice ca kabiri umurongo wa 17 niho duhera. Imana idufashe cyane. Turagomba kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, turagomba kumenya mbega ibihe turimwo canke ibibazo turimwo twabitejwe niki. Imana idutabare cyane. Reka dusome mu bubangutsi amajambo y'Imana kugira ngo ntangure kugira ico ndakubwiye wabanje kumviriza ijambo uko rivuga n'icerekezo caryo. Hano haravuga ngo Elisa akiza amazi arura. Maze abantu bo muri ico gisagara babarira Elisa bati, raba iki gisagara ingene cubaswe neza, ingene cubaswe ahantu heza nkuko nawe ubibona mugenzi, ariko amazi yaho ni mabi kandi atera uburambo mu gihugu. Aravuga ati, nimunzanira kabya gasha mushiremwo umunyu. Nuko barakamuzanira, ava mu gisagara aja kw'iriba aritereramwo umunyu. Aravuga ati, uku niko harahagize ngo akijije aya mazi ntahazongera kuzana urupfu canke ngo arumbye. Nuko amazi arakira gushitsana bugingo n'ubu, nk'uko ijambo ry'Uhoraho yavuze riri. Imana idufashe cyane. Aya niyo majambo tugiye kuganiraho mu kanya gatoyi. Nakubwiye ngo menya ukuri. Uyu yari umukozi w'Imana Elisa, yageze mu gisagara cy'i Samariya ariko asanga abantu baho bafise ibibazo. Muri ubuzima tubayemwo dufise ibibazo bitandukanye. Buri muntu wese afise umururazi wiwe, buri muntu wese afise ikibazo kimuraje ishinga. Ariko uragomba kumenya niyihe suruse y'ico kibazo urimo. Uragomba kumenya n'ubu nikihe catumye uba muri ubwo buzima udashaka urimo.
bavemwo. Nagire mbanze ndaguha umuco ku kintu citwa umururazi. Hariho imirurazi, reka ndabivuge mu mice itatu. Hari abantu bagira umururazi bonyene bihamagariye, ugasanga umuntu yagiye akora ibintu bibi cyane bidahimbara Imana, ugasanga umuntu yagiye agendera mu busambanyi, ugasanga umuntu yagiye agendera mu wescro, ugasanga umuntu yagiye avuga abandi uko batari, ugasanga umuntu yagiye akorora mada, ugasanga umuntu yakoze ibyaha bitandukanye bikababaza Imana. Ibyo bikamubera iki? Umururazi. Uwo n'umururazi wa mbere ndiko ndakubwira ndanawuguhera ku muco kugira ngo uwuvemwo. Rero nimba ugomba kuva muri uwo mururazi watewe nawe ubwawe, watejwe n'ingeso zawe, uragomba guhindukira ugasubira ku Mana, noneho ugafukama ugasaba imbabazi kugira ngo Imana ikugirire imbabazi. Nta wundi muti wo kugukuraho uwo mururazi atari uguca bugufi imbere y'Imana. Mwibuke neza Abisirayeli igihe cyose baja mu bidahimbara Imana, bakajamwo bakora ibyaha, ariko Imana irangije ikabavamwo, noneho bakwigarura bakemera kumva ubundi bumote bw'Imana, kandi baraca bugufi bakihana. Bamaze kwihana, Imana ikabaharira ibyaha byabo, ikabikuraho, ikongera ikagaruka hagati muri bo, ikongera ikivuga. Kuko nagira ngo ndakubwire, iyo umuntu afise ibyaha ntabwo yumva ijwi ry'Imana. Iyo aramutse aryumva naho riba ari ijwi ry'imburi rimubwira ati nyabuna va muri ibyo byaha byawe. Ariko iyo umuntu yiyegereje Imana cyane, agenderwa n'Imana mu nzira nyinshi zitandukanye. Imana ishobora kukugendera mu nzozi, Imana ishobora kukugendera mu mahishurirwa, Imana ishobora kukugendera mu ijambo. Ariko aho ni mu gihe wagize gute? Wiyegereje Imana, wihanye. Uwo wari umururazi wa mbere ndiko ndakubwira. Umururazi wa kabiri ngomba kukubwira ni umururazi umuntu ategwa na Satani. Uwo mururazi nawe kugira ngo umuntu awikureho aragomba gusenga, agafata umwanya w'amasengesho, ugafata umwanya wo kwisonzesha, ugafata umwanya wo kwegera Imana, ukaririra Imana. Nta kindi kintu, nta yindi principe hari atari kwegera Imana kugira ngo ukureho umururazi watejwe na Satani. Umururazi ugira gatatu ngomba kukubwira ni umururazi umuntu ategwa, Yesu ashimwe cyane, nagombe ndababwire ngo ni umururazi umuntu ategwa n'abarozi. Hari igihe umuntu aba ahantu ugasanga inzira zose baramugwanya. Hari igihe umuntu aba ahantu ugasanga abarozi bamuroga mu ijoro, ku murango bakamuroga, noneho akabura ucepfo ca ruguru abitejwe n'abarozi. Icyo ugomba gukora rero kugira ngo izo ngorane zose zihere, wiyegereza Imana. Birashaka gusa n'ikigira kabiri nari mpejeje kukubwira. Ibyo byose bigusaba kwegera Imana cyane. Imana idufashe cyane. Rero ngarutse mu ijambo gatoyi, aba bantu b'i Samariya bari bafise ikibazo cyane. Bari bafise ikibazo cyo kutagira amazi. Mu buzima abantu batagira amazi sinibaza ko bobaho, sinibaza ko byokunda, sinibaza ko byonashoboka. Ariko Elisa amaze kugera muri ico gisagara, ngo abantu baho baramubwira ati yewe muntu w'Imana, raba iki gisagara ukuntu cubatse ahantu heza, raba ukuntu hari amazu meza asharije, hari ama etaje, hari inzu zimeze neza z'ubwoko butandukanye, ariko amazi dufise atera uburambo mu gihugu. Reka ndakubwire mwene data, uragenda wambaye neza ariko wambariye ku kibazo. Uragenda abantu bakabona utwenga ariko utwenga ku mubiri bitavuye ku mutima, bivanye n'ikibazo ugendana mu buzima bwawe. Abantu benshi baraza mu mashengero bakaza bashajije, ukibaza ngo n'abantu bazima ariko indani imitima yabo ibabaye. Nagira ngo ndakubwire kwakira ibyizigiro, kutarapfa. Imana irashoboye gukuraho iyo mirurazi yose. Imana idufashe cyane. Nagira ngo ndakubwire ngo Elisa amaze gushika muri ico gisagara, nta bintu birebire yasabye abantu baho. Yababwiye ati mumpereza akabya gasha, mugashiremwo n'umunyu, hanyuma munjane kuri suruse y'aya mazi. Hari ikintu ugomba gukora kugira ngo ubone ubutabazi ku buzima bwawe. Nimba ufise ikibazo, Yesu aragomba kumujana kuri suruse. Yesu ashimwe. Arashobora kuba azi suruse y'ibibazo byawe, ariko aragomba wenyene umwijanireho. Nimba ufise ikibazo c'ubugwayi, mujane kuri suruse y'ubwo bugwayi bwawe. Nimba ufise ikibazo c'ubukene, mujane kuri suruse y'ubwo bukene bwawe. Nimba ufise ikibazo c'agasuzuguro, ashoboye gukuraho agasuzuguro, kuko wewe ntananigwa. Ibyo ubona ko byananiranye, ibyo ubona yuko udashoboye, ibyo ubona yuko muyomba wawe na batantine wawe byabananiye, Yesu arabishoboye. Nagira ngo ndakubwire ngo Elisa amaze kumanuka
akagera kuri suruse y'amazi, hari ibintu byinshi byahindutse. Yafashe ka kabya gashasha karimo umunyu awusuka mu mazi, arangije aravuga ngo mwumve uko Uhoraho avuga ati guhera uyu munsi nyene aya mazi ntabwo azongera kwica abantu kundi, abaye mazima. Reka nanjye ndakubwire, kubwo gutumira Yesu ngo agere kuri suruse y'ikibazo byawe, hari ikintu agomba guhindura. Kubwo gutumira Yesu ngo agere muri izo ngorane ufise, hari ibintu bigiye guhinduka. Ico ndagusaba ni kimwe, nta kindi ndagusaba atari ugutumira Yesu, kuko iyo ngwara yawe ntabwo ari yo kukwica, iyo mirurazi yawe ntabwo ari yo kukwica. Reka ndakubwira ngo hariho abavukiye mu bibazo ariko batarangirije mu bibazo. Ndaguha akarorero gato cyane. Bibiliya iravuga neza umuntu yavutse ari impumyi, kandi ubwo buhumyi yabuvukanye kuva mu buto bwiwe, kandi abantu baramusuzugura, abantu bamufata nabi. Ariko igihe kimwe Yesu arahagera, ariko ngo yari kumwe n'abigishwa biwe, nuko ngo baramubaza ati mwigisha, iriya mpumyi tubona mbese n'ikibazo ciwe cyangwa se n'ic'abavyeyi biwe? Ariko Yesu aramubwira ati ntabwo ari ikibazo ciwe, nta nubwo ari ic'abavyeyi biwe, ahubwo kiriya kibazo afise ni ukugira ngo ugushimagizwa kw'Imana canke imbaraga z'Imana bigaragarire muri we. Yesu ashimwe cyane. Nuko nagira ngo ndakubwire, ikibazo ufise ntabwo ari ico kukwica, ariko iyo mirurazo ufise nayo nyene si yo kukwica, ariko niyo kugira ngo ukuboko kw'Imana kugaragare biciye muri izo ngorane ufise. Noneho Yesu arababwira ati rero reka tugende, uriya muntu turagomba yuko tumukorera igitangaza. Yesu ahageze nagira ngo ndababwire ngo ibintu birahinduka. Yesu ahageze nagira ngo ndababwire abagwaye barakira. Nagira ngo ndabubwire kandi ngo Yesu ahageze impumyi zirahumuka, ibimuga biramuguruka, abacumbagira barasimba, abari abakene bahinduka abatunzi. Ariko biravana n'ukuntu wamwakiriye, biravana n'umutima wamwakiranye. Iyo uja kwakira Yesu uritegura, kuko Bibiliya iratubwira neza ngo tubabera nk'uko nawe ari uwera. Nuko iyo mpumyi rero yizera ijambo rya Yesu, arangije aramubwira ngo manuka muri Silowamu. Acitse mu kidengeri Silowamu ariyuhagira, noneho aba muzima. Ijambo turiko turavugana ndiko ndakwibutsa ngo nimenye ukuri. Aha muri aya majambo ndiko ndavuga uri kurakiramwo message yawe. Menya ukuri rero ndiko ndakubwira muri kano kanya. Ushobora kuba ufise ubuhumyi kandi sinzi cabuguteye, sinzi inzira waciyemwo kugira ngo ubwo buhumyi bube ku buzima bwawe, ariko Yesu araje kugira ngo agukorere igitangaza. Yesu araje kugira ngo ivyari mirurazi ku bugingo bwawe abihindura ibisosa. Yesu niwe wenyene wo guhungirako. Ushobora kuba waraririye umwana w'umuntu ntiyagire ico agukorera, ushobora kuba waraririye imiryango ntigukureho iyo mirurazi, ariko ndakubwira ngo menya ukuri ko ari Yesu ugomba gutumbera. Menya ukuri ko ari Yesu ugomba kurondera ku buhungiro. Menya ukuri ko ari Yesu ugomba kwegorera umutima wawe. Menya ukuri ko ari Yesu wenyene atanga ubugingo. Wowe ushaka umugabo, Yesu arabafise. Wowe ushaka umugore, Yesu arabafise. Wowe ushaka uruvyaro, Yesu aratanga abana. Aracari ku ntebe y'ubwami, aracakora ibitangaza. Mwene data ndakuremesha ngo haracari ivyizigiro. Nubwo ubona byanse, nubwo ubona tanzira, haracari ivyizigiro. Ku kidengeri Betesida hari umuntu yari amaze imyaka 38. Iyo myaka yose yari amazeho biravuga ko ico kibazo yari akimaranye igihe kirekire. Ariko Yesu amaze kuhagira aramubaza ati wumva ushaka gukira? Imana idufashe cyane. Nuko wa muntu ari ku kidengezi aramubwira ati maze imyaka 38. Iyo amazi azikuruse ntabwo mfise imbaraga zo gushika mu kidengeri nanje ngo nshikemo kugira ngo nkire. Ariko abagifise ububasha, abagifise imbaraga, bo bigikunda baregera bagashika mu kidengeri, hanyuma ibintu bikagenda neza bagatahana igitangaza. Reka ndabibutse ngo kuri kiriya kidengeri yaranyagirirwaho, imvura yarazi kamusangaho, izuba ryaraka rikamumerera nabi, umuyaga waraza ukamumerera nabi. Kubera iki ntiyashobora kwideplasa, yaguma ngaho nyene. Hari ibihe umaze uri kurashakisha Imana, hari ibihe umaze urindiriye ubutabazi bw'Imana, hari ibihe umaze urindiriye inyishu y'Imana.
ariko aho nyene wicaye urindiriye, aho nyene wihanganiye, niho Imana ije kugutabarira. Aho nyene wasuzuguriwe, niho Imana ije kugukuriraho umururazi. Ico ngomba gusa, ndagomba umutima wawe uwushire ku Mana, ureke kuwuhanga abantu, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu yizigiye umuntu aravumwe, ngo wizigiye umwana w'umuntu aravumwe, kuko ngo ameze nk'agasaka k'inkokore, ariko ngo umuntu yizigiye Uhoraho ameze nk'igiti gitewe ku migezi, ngo imizi yacu yamishora ija mu mazi. Ico giti si kindi ni Kristo Umwami. We washoye imizi yerekeza muri Kristo, hari neza y'Imana ku buzima bwawe. We washoreye imizi muri Kristo, hari ubutabazi bw'Imana, hari uguhindurirwa amateka, hari ugukurirwaho imirurazi, kuko wizigiye Yesu, kuko wizigiye Umwami w'abami. Niwe wenyine ashobora guhindura amateka yawe, niwe wenyine ashobora kuguha icerekezo c'ubuzima. Uhoraho Imana nyene ingabo niwe cerekezo c'ubugingo bwawe. Mwene data, uragomba kumenya suruse y'ibibazo byawe. Urangije kumenya suruse y'ibibazo byawe, wegere Yesu, ubimwereke, umushikane kuri suruse, kuko niwe wenyene afise ububasha, niwe wenyene afise imbaraga zo guhindura ubugingo bwawe. Abantu benshi bariko barazimira kubera kutamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu benshi bariko barayuba, abantu basigaye bakritika ubuhanuzi, abantu basigaye batuka abakozi b'Imana bakabita amazina atariyo, kubera barindiriye ibyo babahanuriye ngo bisohore, ariko bakabirindira bakabibura. Babitegereje igihe kinini, ariko nta kwizera bafise, nta kwizera kw'ijambo ry'Imana. Nuko rero ngarutse ku ijambo twarimwo ryariko riratubwira uburyo abantu bakira imirurazi. Nuko Elisa arababwira ati, guhera uyu munsi aya mazi ntacongera guteza uburumbu ukundi, ntacongera kwica abantu ukundi. Ati nuko Uhoraho avuze. Nanje nagira ngo ndakubwire, hano nyene nicaye muri ino studio ya ino studio Ijambo ry'Agakiza TV, ndagomba kugutangariza aho uri. Nimba uri mu mahanga, nimba uri mu Burundi, nimba uri hehe ntabyo nzi, nagombe ndagutangarize. Ni wakira ijambo ndiko ndakubwira, ugahinduka muri ziriya nzira zose nadondaguye ntiriwe ndasubiramwo, hari igitangaza ugomba kwakira ku buzima bwawe. Hari uguhindurirwa amateka n'Imana ugomba kwakira ku buzima bwawe. Nimba wumvise suruse y'umururazi wawe, ukaba wemeye kwakira Yesu, ukaba wemeye kumuha ikibanza mu buzima bwawe, hari icyo agomba gukora muri kano kanya. Wumve neza ko uhereye none, nimba witahuye ukakira rino jambo, nta mururazi uzongera kuba ku buzima bwawe. Ntabwo ari jewe Jean Marie ndiko ndakubwira ngo ni jewe ndabivuze, ariko ni Imana imvugiramwo iriko irabikubwira. Nimba wemeye guhinduka, hari icyo Imana ikoze uhereye kano kanya. Nimba wari ugwaye, wumve ko ubwo bugwayi bwawe burangiye. Nimba wari umukene, wumve ko ubwo bukene bwawe burangiye, kuko wari umururazi. Byatuma utagira ubuzima bwiza, byatuma utagira ubuzima bwo kubona wisanzuye, ubwo bwari ubuzima butagira umwidegembyo. Wumve ko Imana ibugukuyeho. Nariko ndaguha ino message yawe, ndagomba uyakire, ndagusubiramo ngo menye ukuri kw'ijambo ry'Imana, menya aho ikibazo cawe gikomoka, urangije ujaneho Yesu, ukuboko kw'Imana kubane nawe ariko urankurikirana. Reka ndangize ndagusengera kugira ngo Imana ikugirire neza muri ino jambo. Uhoraho Mana nyene ingabo, ndasengera umuntu wese yari karakira ino jambo ry'Imana. Abantu benshi baragenda bafise imirurazi, abantu benshi nta terambere kubera imirurazi bafise. Abahora basambana ndabasengeye, abahora biba ndabasengeye. Uwo wari umururazi wari ku bugingo bwabo, ubibakurireho. Abayitejwe na Satani n'abarozi nabo ndabashize mu kuboko kwawe, ubagirire neza Uhoraho Mwami nyene ingabo. Nkuko wantumanye rino jambo, reka umutima wose ugiye kuryakira babone igitangaza ku buzima bwabo. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom. Turabakengurukiye rwose uko mwatuganirije ku ijambo ry'Imana. Nizeye ko imitima ya benshi igiye guhinduka kubwira ijambo. Murakoze, nanje ndabashimiye ukuntu mwampaye ikaze, kandi ndabasabira n'umugisha ku Mana. Nibutsa n'abari ko baradukurikirana, ushobora kuba ufise ico wombaza uciye kuri telefone, urashobora guca kuri WhatsApp yanje ni 69 681 072 canke 79 238 936. Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane mutumire wacu. Turashimiye cyane abakunzi b'Ijambo ry'Agakiza TV bariko baradukurikirana. Kuri mikrofone mwari kumwe na Nana,
ku nyuma ya kamera hari Alexandre. Twongera tubibutsa yuko ibiganiro bishasha bica kuri TV yacu munsi wa mbere isaha 6 z'ijoro no ku munsi wa kane isaha 6 z'ijoro mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Amahoro y'Imana abane namwe.